Imbere rero umuririmbyi Kirikou Akili ndabaramutse nizera ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye muri mu mihingo itandukanye nkuko vyama. Ijwi ni Didman Pro, ni cya kiganiro nyene X News, ikiganiro tubahereza amakuru atandukanye na cyane cyane avugwa mu gisata c'umuziki. Nuko ndanakwibutsa kuraba ko wahejeje gufyonda subscribe wewe uri ku rubuga rwa YouTube, ariko kandi nimba udukurikiye uri ku rubuga rwa Facebook canke Instagram wibuke gufyonda follow kugira ngo dukomeze kuba ku muryango wagutse. Uyu munsi tudatevye, reka tugaruke ku makuru ya Kirikou Akili. Ni Kirikou Akili twavuga ko ari inkuru nziza cyane kuri we, inkuru nziza ku bakunzi biwe, babona ko ahejeje gutahukana agashimwe k'imodokari. Neza na neza hari haheze igihe abaririmbyi batandukanye bari mu higanwa rya Superbeat ryatunganijwe n'uruganda Superbeat Burundi. Ubona ko hashoboye kujamwo abaririmbyi batandukanye b'abarundi, ariko ubona ko hagiye haraba amajonjora, harasigara 10 ariho havuyemwo batatu ba mbere. Abona bakabari Kirikou Akili, Alvera Muhimbare hamwe na Yannick Yuta. Ubona ko bano baririmbyi bari bamaze imisi bateje uruhagarara ku mbuga ngurukana bumenyi. Neza na neza ubona ko arabaririmbyi bose bafise abafana batari bake. Benshi ubona ko bari bafise amakenga ko uwitwa Alvera Muhimbare asanzwe aririmba gospel, yari yamaze gutera amakenga ko ashobora gutahukana kano gashimwe k'imodokari, ariko abatari bake ubona ko bari bashigikiye ko Kirikou atahukana ino modokari bivanye nuko afise indirimbo ikunzwe cyane abatari bake bakunze. Ni indirimbo yise aha nihe, indirimbo twavuga ko ikunzwe mu gihugu cy'u Burundi ariko no hanze y'igihugu ubona ko abatari bake ino ndirimbo bashoboye kuyishimira bidasanzwe. Twavuga ko abatari bake rero bashoboye kunezerezwa na kino gikorwa. Ubona ko abatari bake bashoboye kuvuga ko ribaye ihiganwa ribayemwo umuco udasanzwe. Wa gatatu ni indirimbo ni wewe ya Yannick Ata, yitwa Yannick Yuta, asanzwe avuka mu ntara ya Karusi. Imbere rero umuririmbyi Kirikou Akili Okay, ibintu ni okay. Maese basaze bashaka bagaruke. Ntaco mutakoze ngo mundangize, ariko kubw'Imana ndacakaze. Twese salamu alaikum. Banyese kizo macha kobete n'amabuye ndabakoma. Mwiyemese n'inoma abafite nyinshi ariko makoma. Turi gute abateranye imbere gutaha. Tenez-vous bien, l'immédité Syrie. Akabaze gatonya kubera nibo bantu ba mbere ba motiva, nibo bantu batuma nkuriza indirimbo mu mva. Garuka ku vyashoboye kuvugwa n'umwe mu ba profete twavuga ko bakunzwe cyane canke bakunze kugaruka ku mbuga ngurukana bumenyi, uwitwa Prophet Joshua. Ubona ko yari yavuze mu rusengero ko iyi modoka izotwara umwe mu baririmbyi ba gospel, ubona we akaba ari Alvera Muhimbare hamwe na Yannick Yuta. Ubona ko abatari bake bari barindiranye igishika kuraba ibiva
kuva mu matora kugira ngo kumbure bahinyuze canke babeshuze ya majambo y'uno mu profeti. Ubona ko ibyo avuga ko yavugishijwe canke yatuye bitabaye ukuri. Imodoka ntabwo yatashe mu basanzwe baririmba gospel, ahubwo imodoka yatashe kuwitwa Kirikou Akili, umwanditsi w'indirimbo aha nihe. Nuko tudatevye reka ndagusabe ugira akajambo ubwiye Kirikou Akili, ariko kandi ugire icyo ubwiye Prophet Joshua. Ijambo ni gwawe muri commentaire. Turabakunda cyane. Yari Didman Pro.